fresh nzugenda muzi ujya kundamuzi ari Bana nabimuziko. Iyo. Nabimuziko. Nigasha ujewe nkuko ndamuzi ndabona guma hindagura abahungu akabiyo yokabura gute. None ko twasanze yaje arakomeye. Je nkabangwaye. Kandi naje nkabanzi ko uyu twabonanye. Uko nturi siri uri kuramubeshera. Tumaze kwisanga kuri uko urumva abakobwa mufise ibanga rinini ya cyane. Kuri kurara nende yazukubise. Birakurara. Ngenda bidafise amaso. Umugenda bizi ko ufise uyu ubirana musa. Umva sa numugera. Ntubona gasa gute. Every story matters. Hello guys, akunze STV kumeze neza meze bon ndashima mama kumeze neza monye titenga kwa ngini plank no si plank yako muri byabaye kuri proji yambaye pro clean ntumbaze kumena yaramutse kwa amazi barashwana kugira bamuto kwa mutagaje kwipimisha mugabe cende yaranse no kuri Jackson mwako byaniranye vraiment ko bashobora kuja hehe kwa muganga nizeye ko rero mumwibuka nagize ntarandiri reka ndamwe kwanza kazi bicho mambo mengura baba ukona ndabaye ko yamwasanze umwira muri Demuga sina kubise mugaje sindimo nawe rimwe ndimo gute nango umugiye kwica umuntu muri babiri nawe buri apana je mubabu kubise sindimo ni unko nanje umuntu yambadatsi ibyo wasiko ko mazi proxy nabara gusika ko mazi ngo hatawazi ansoko ko jina mazi geza mfata mva Jackson ndamwana umwana kuberi andongi kire froji none basi bicho we mu bisanzwe imvo nimva no kwanga kwa mwa kwipimisha na mahoro kweri kunonsa na mahoro kina mahoro kwa ndizi kunkomeye okay urizi kukomeye wabuze ngo wakukija kwipimisha muri February muri 2023 umwaka uraheze bagenda kwipimisha shani bagya biketse ko bagwa abisoko kutumuje kwa muganga uri kandi uyizi kukomeye Disi naja kwa muganga kwa ndazi kunkomeye none basi banga none egura okay urakomeye kwa mwa kwipimisha SIDA kuri gusa sinda ugiye kugira bagupimire kamenga niho hose bigihumbi urumva rero nawe uri mu uko mwari wanginenyo anasema kama mimi naogoki mwao oya desi kuvuga uko mbwa kujya kwipimisha ni ibintu bisanzwe none nabyo mwene kwipimisha sinzogenda ko agenda zindakomeye none Didier waramwankiye basi bijya nuzenya yavuze Jackson ko mama araryamanya hamwe yari yaborewe nivyo arambeshe ntuze mujyamana none ko yavuze ko asinema tunamujyamye bitandatu kandi Didier tawe yaraye ndakubwire gute arambeshera Jeni twigenze turyamana none umugere yoba yawukuye he sinjire siniraza agenda zindakomeye je namubwira ngo ahaze basi emera basi uza kugira basi kugenda kwipimisha sivyo uzogenda kwipimisha basi sinzobishe imbere ya kamera sivyo wowe ugenda kwipimisha hamubwire hafose watoye mbwaje na nyinshi nzofashize kuri kamera sinavyibaza navyo noshiraho mugabo basi ndabishize ko wonyitwarira uri siri ndi sur et certain tugenda kwipimisha jewe wanashima nuko tukahamagara Frogina ntuzenya na Dinana na Jackson tuje kwa muganga nta nyinshi noshira kuri kamera uko nukuri nzocigako none ni urugendo rwo mufate ugende muri ruzenya ni vizu rwo murondera nzobiraba ego basi uzobiraba mugabo basi nakubwiye sinzobishira imbere ya kamera ningaho ufise ubwanya baki basi ndakwizeye nyizera sawa ubona gute ntarefanye basi ba Jackson bakaza ngaha tuza tujanye nimba ari ibyo utanguye oya tuzogenda turi babiri kandi nabyo kubahamagara bajya mugabo ntacyo bitwaye basi we ndakwereke basi hazucatangwa kwipimisha Jackson sivyo haca kwirikira Frogji hama basi utuhereza
none Froje nzo bishira kuri kamera Froje abyinjiyemo gute kandi Froje atari we na nyine basi kora umavangura bwa mugera nawe tumupime turabose na nyine ko bakomeye ko niho kwagize uko bwa mugera nawe utiyizi sa ndam telefone ubu nyene cyo tugena kwipimisha simbishimira kamera rega ndamubwira ngenda mu telefone nuje yanumve yoza turasoma wowe ntugira ubwoba je sinza kubishira nta gushira muntu ku ntuzenya wowe nimba urwaye nimba ukomeye yote ni siri yako tusijali sivyo ntugira ubwoba oyo vipi wi alo Amahoro. ni sawa Amahoro. amahoro tuyama nubizi none hama Ndakumva. kumbe uri mu nduru bosi Wapi navuyemo? Mbwira. woza ngaho ku kazi Sa? woza ngaho ku kazi Sa? mwozana na progi ngaho ku kazi Progi. Reka ndamutelefone numve ko ndamuronka. popo ukoresha umwanya Reka tuye tuzi. nk'umuntu nyine agwaye nyine tubibona Hariho bishaje. we nuze gusa umva rero ntibateba kubera n'ababwiye twasabye n'ababwiye ntibaje bagume ngaha hafi bari basanzwe boza burya twarinde niba for example nk'umusazi usanzwe asugwaye uko bako tamubwira urwaye for example ntundabe nabi mugabo ndizi ndakomeye singwaye niba sidizi ko guma yidoga kujya cyangwa kwa mutikingi tutateye inkuru ntaze tutateye inkuru isanzwe dize ngo ntimwigira mwikingira bicho hono ngavya birabura babaye injira boss nanzi be ono telefone ni sawa wowe mambo nkugiye kunuze kujya inkoko karibu ukazunze umutwe maze bon meze fresh mukoresheje umwanya ntubizi neza te namubwiye bicho nzije kwa muganga ari yemeye kandi yambwije ukuri ko mutegeza mujyama nawe wamubesheye kuko ntiyari yaburewe nukuri kuri ari nda yazukubise birakurara ngenda bidafise amaso uyu mukobwa jewe ibyo byari nakubwiye je nakubwiye je maze gutaha natashe demeze nabi kandi mborewe cyane mugabo mu gatondo mbyuse isaha 11 nico gituma toshobora kwiyumvira ko yoshobora kuvuga icyo kintu ashobora kubwihakana cyane nanguma wemera nango wose nko muramubeshirana miri uyijya mari n'umuhungu wabikwaza bavyemera inde yewe ufise ama pleve no kwanga gute ndatatavyo kwemera habwa muri abantu ba mbere minyegeza umva muri abantu ba mbere mubesha nzujya ndamuzijya ujya kundamuza ari bana nabimuziko iyo nabimuziko nigasha ujewe nkuko ndamuzi ndabona gumahindagura abahungu akabiba yo kabura gute niyo muramaze kugendana je umugenda bizi ko ufise uyo ubirana musa umva sa n'umugera ntubona gasa gute kasanga onye gusa urukura uyo ni violence umuko muramuvyola wese vyiza sawa ora kuko nkaho tusanga akomeye urumva mutusanga akomeye ashaka kwitwarira ahubwo n'umwana mwiza okay ro kubyo rero tsigere usanga akomeye arashaka kutwitwarira none ko twasanze yaje arakomeye je nkaba ngwaye kandi naje nkabanzi ko uyu twabonanye uko nturi siri uri kuri amubeshera kwisanga tumaze kwisanga kuri uko urumva abakobwa mufise ibanga rinini ya cyane sinokubeshya none yo cyatwitwarira gute yashaka ko yaraze ko mutwara kwipimisha kwa gute kumwaza mwazinanga mufise akanyara kandi birumvikana dufise akanyara ari nka wewe biri kuri wewe byogenda gute none kurasa
Tesi no kurasa none ugira gute turangira gushibwira byiza sibyo nibyo tugende aho kwa muganga bavuze sibyo hama ibindi bihaza mu nyuma katangura kwiriza nga ariko umuntu yagize icyaha kenshi n'umuntu yafise cyari aririza ko je nk'ibyo nimba yavyemeye ni vyiza tugere tumenye ubuzima bwacu ngere bumeze tumenye ngere twitwara byari ivyo je nabona gusa ho aje tugende haguruka tugende nako mamusiga wani tumusize bice tugende Every story matters.